munsi wa gatatu itariki zine gitsogoto uno mwaka ibanki KCB yagendeye irerero ry'imfuvyi umusamariya w'imbabazi riri ku mutumba Buye komine Mwumba intara ya Ngozi. Iyo banki ikaba yagiye yibangikanije agakemanyi kagizwe n'ibiro 100 vy'ibiharage, 75 vy'umuceri, 75 vy'ifu y'ibigori, 25 vy'ubuyi, ibisuguti, amasabuni n'imitobe. Umuyobozi w'ibanki KCB mu ntara ya Ngozi aratubwira intumbero y'ugo rugendo. Twashitse kuraba abana rero muti ko tubamenyereye mwebwe mukora none imirimo y'ubudandaji, ko tubamenyereye mwebwe muri mu bintu vy'amahera, muri mu bintu vy'amadeni, bigenda gute umwe muri hano no musi mwirero ry'imfuvyi? Nukubera yuko twebwe muri KCB naho dukora imirimo ijanye n'iterambere ry'ibanki, ariko ntitwigera dukura amaso, tuguma turaba hirya no hino mu kibano aho tubaye muri community, turaraba agahaze hirya no hino kugira ngo abo bikunda tudugane ntituduge twenyene. Rero nimwe uwo mutima tuvuga tuti abana b'imfuvyi birasaba ko tubakubitirako, birasaba ko tuhagera. Ubarongo yavuze ati bwa mbere tuhashika, ego bushobora kwa bwa mbere mugabo biri mu byo tusanzwe dukora, turakubitiza ijisho hirya no hino naho tuba turiko turakora ya mirimo y'ubudandaji yacu. Burya turamenya gahita, burya mu kibano turitaho kumenya tuti reka turabe ko ico duhambije ko twogikora. Rero no musi turi hano, ariko ejo tuba turi n'ahandi turakora ibikorwa mwene ivyo vyo mu kibano, turakora ibikorwa bitandukanye. Umuyobozi w'ikigo umusamariya w'imbabazi arashimira cyane ibanki KCB kuri ico gikorwa. Murabona ko muje mu gihe ciza, gihe cyo gufasha utubebe dutoyi, tubebe turogoye kurera bidasaba inju duhaye. Rero ndabashimiye cyane. Iki ni gikorwa kitoroshe, gikorwa cyo kurera abana bakenera ibintu byinshi, bakenera gufungura utunaturiya kugira bakurana amagara meza. Gituma twese dushimye iyo turose abatwiyumvira ko nkuko mutwiyumviriye ko muca mwumva ko wa mwanya wo twari kuja mu isoko tutakigiyeyo. Rero mwakoze Imana ibaha umugisha. Si bose bafise umutima wo kwiyumvira ku mfuvyi, si bose bafise umutima wo kushika ku batishoboye. Bisigura ngo nubwo muri ko murakora ibikorwa by'umubiri, mugira ko mukorera n'Imana. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Mukoze igikorwa kidasanzwe ndakunda kukivuga. Aba bavyeyi bari ngaha n'abapfakazi, rero nabo murabanezereje, barabonye ati nubwo buryo umupfakazi rimwe na rimwe usanga ari umuntu atakunda kuronka abantu bamwitaho, ariko nk'ubu barabona ati ikigo kirimwe imfuvyi kikabamwe n'abapfakazi, hari abantu bacinezererwa bakacitaho bakadushigikira bakabona ko tukwiye gufungura neza. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Ico gikorwa kikaba cakozwe mu ndwi yahariwe abanywanyi mu banki KCB.